Mwaramutse neza mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubaha ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa guturuka nga mu gihugu cacu c'u Burundi tunarabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Turabahaye ikaze kuri ndomoresha kure yacu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi abakomeza kugenda aravugwa ijya nino ku isi. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo ya 20 ukwezi no kw'icenda mwaka w'2024. Turabahaye ikaze mwese dore ingingo nkuru turaza kugenda tugaruka muri kino kiganiro cyacu. Nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi rero hakomeje kugenda haravugwa abagabo bashika kuri babiri by'umwariko bivugwa yuko bari batumye kugandagura nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru yihuta agomeza kugenda adusomera. Ni mu gihe by'umwariko abantu benshi bakomeje kugenda baratungurwa n'ibitero bimwe na bimwe bikomeje kugenda biraba nga mu gihugu c'u Burundi. Abamwe batanguye kugenda bavuga yuko za nama zariko zirakoreshwa mu misi heze zari zifise ishingiro mu nyuma yuko nyiricubahiro Evariste yarasaga nawe azi neza yuko by'umwariko haba hariho ibitero bikomeje kugenda biragabwa cyangwa se bishobora kuza kumusumira nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kugenda ragaragara inyuruzwa ndetse by'umwariko no kurenganya agateka kazina muntu, ariko bivugwa yuko by'umwariko hoba hari abanzi bakomakomeye cyane bakomeje kugenda by'umwariko barashaka kugirira nabi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero bivugwa ko abo bagabo bashika muri babiri bo batumwe n'abandi bayobozi bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, ariko kandi hakaba harimo haravugwa General Prime Niyongabo. Bivugwa ko rero yoba ashaka kugandagura nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kugira ngo babashe kuba baraba uburyo by'umwariko bafunguza cyangwa se borekura General Aigeme Bunyoni nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Biravuga ko rero abo bagabo bashika kuri babiri agikomeje amatohoza kugira ngo hamenyekane uwo yabatumye mu buryo bwuzuye, ndetse bakaba bagomba by'umwariko koherezwa canke gushyirwa mu ibohero kuko bikomeje kugenda biragaragara, ndetse bakaba bagomba kuzagezwa imbere y'ubutungane. Ni mu gihe by'umwariko bigiye kuza biradusubiza inyuma kugira ngo turabire hamwe byinshi bikomeje kugenda biraranga Uburundi guhera ku butegetsi bwa CNDD-FDD by'umwariko guhera ku butegetsi bwa CNDD-FDD ku ngoma ya Petero Nkurunziza hari bihangange by'umwariko byatanguye ari bitandatu, ariko ubu ngubu hakaba hasigaye ibihanganye bishika kuri bibiri gusa. Na n'ubu harakibazwa by'umwariko uzosigara hagati y'ibyo bihanganye bishika kuri bibiri. Muri ivyo bibiri hakaba harimo rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'undi mugenzi wiwe rero bari baratangiranye by'umwariko ku ngoma ya Petero Nkurunziza nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aho by'umwariko CNDD-FDD by'umwariko yashikiraga ku butegetsi mu mwaka wa 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo bashika muri batandatu. Niko rero hariho inzego z'igihugu zitwa ko arizo zifata ingingo, ariko abategetsi by'umwariko by'ukuri bari batandatu gusa. Ariko kandi turaza kugenda turabarabira hamwe, ariko igitangaje nuko ubu ngubu tuvuga ntasigaye abashika muri babiri muri abo batandatu. Bamwe barishwe, abandi baragandaguye, abandi baranyurujwe, abandi bari mu ibohero. Hakomeje kwibazwa by'umwariko ushobora kuba yokurikira muri abo babiri basigaye. Mu nyuma y'iko rero General Major Evariste Ndayishimiye nawe yarageramiwe, ndetse bikaba bivugwa ko rero by'umwariko akomeje kugenda aragerwa amajanja. Bivuga ko rero hoba harimo benshi bifuza ko atakongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turaza kandi kurabira hamwe iyo nkuru yose tuyisasangure 5 kuri 5, ariko kandi turaza kurabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko, aho turaza kugaruka ku butumwa bukomeye cyane bwaje kugenda bwohererezwa Perezida wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni ubutumwa rero bivuga ko bwoherejwe na mugenzi we arongoye igihugu ca Angola, asanzwe ari umuhuza mu bibazo by'umutekano hagati y'igihugu ciwe cya Kongo nyine n'igihugu cicibanyi cy'u Rwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no kugarura amahoro n'ituze nga mu karere k'ibiyaga binini cyane mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta adafise vumbi na gato ya rero akomeza kugenda aradushikira canga aradusumira, aragaragaza ndetse akanarekana neza yuko by'umwariko nga muri kino gihugu hakomeje kugenda haragaragara ibikorwa bigiye bitandukanye bitari
bitari byiza ndetse abantu benshi bakaba bafise amatsiko yo kumva ubutumwa dore ko Joao Lourenço yaje kugenda ararungika ubu butumwa mu nyuma y'uko yari amaze kugirana ibiganiro na perezida w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kurabira hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi, aho turaza kugenda turagaruka ko bikomeje kugenda biravugwa haba nga mu gihugu by'umwihariko ca Israeli, abivugwa ko ari umwe mu banyagihugu ba Israeli akekwaho kuba yarashatse kugandagura umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko Benjamin Netanyahu nawe ashaka kwisanga mu bihe bitari byiza cyane. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twifurize kumererwa neza cyane ndetse tunabahaye ikaze muri kino kiganiro, tubabwira ngo niba ari ubwa mbere usanga rero kuri nombonesha kure yacu byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko mu buryo bworoshye cyane. Abatwumviriza bari mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabahaye ikaze mwese amwerereye. Dore by'umwihariko amakuru yacu reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeje kugenda arahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi na yerekana bamwe mu bagabo bashika kuri babiri by'umwihariko bari kumwe n'umupolisi by'umwihariko canga abandi bajejwe umutekano ndetse n'abajejwe amatohoza nga muri kino gihugu c'u Burundi, bivuga yuko rero bufatiwe hafi y'urugo rwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Aya bagabo rero bashimangiye yuko byari by'umwihariko bari baje kugandagura by'umwihariko uyu mutegetsi, by'umwihariko mu gihe amakuru kandi akomeza kugenda dusumira ko bo batumwe n'umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane mu nzego zijejwe umutekano nga muri kino gihugu c'u Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko haba Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganje wa mbere, haba Reverien Ndikuriyo, Prime Niyongabo ndetse na Maite Nitretse, by'umwihariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ngo bo bifuza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye atokongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije imbere. Ibi rero by'umwihariko byotumye hakomeza kugenda haracugwa undi mugambi mu nyuma umugambi wo gucura by'umwihariko ikudeta ukaba waragiye uramenyekana. General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda arawutahura, ndetse gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hakaba haje kugenda by'umwihariko hacugwa indi migambi yo kohereza abantu kugira ngo bamugandagure. Amakuru yihuta avuga yuko by'umwihariko abo bantu bakomeje kugenda barakorwaho amatohoza kugira ngo amenyekane neza uwo yabatumye. Abegereye by'umwihariko abegereye urugo rwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye basanzwe bahacungerera umutekano, baravuga ko rero batunguwe no kubona abagabo bashika muri babiri bari bafise amagrenade. Bivuga ko rero boshakaga kuba botega imodoka ya General Major Evariste Ndayishimiye, ariko kandi Imana iza gukinga akaboko baza kugenda barabonwa n'abashinzwe kumucungerera umutekano ku rugo rwiwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turaza gukomeza kubatohoreza amakuru by'umwihariko turabera hamwe nyine bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi byaje gutuma twibaza ikintu gikomeye cyane. Guhera mu mwaka wa 2005 CNDD-FDD yinjira ku butegetsi by'umwihariko bwari burongowe na Petero Nkurunziza, amakuru atwereka yeza yuko by'umwihariko abagabo bashika muri batandatu aribo bari mu nyuma y'ubutegetsi mu mabanga y'igihugu, ariko gushika ubu ngubu muri abo bantu bose hakaba hasigaye abantu bashika muri babiri. Aba bantu bashika muri babiri basigaye by'umwihariko nabo bivuga ko rero hoba hari umugambi wo kwicwa, ariko kandi amakuru akomeza kwibaza ati ibi bigenda bite? Ese buri mwe atekereza kugandagura mugenzi wiwe? Ibi bintu biragaragaza neza ko rero ubu butegetsi bwa CNDD-FDD butagifise uburambe ndetse bushobora kuzahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Aho rero CNDD-FDD yashikiraga ku butegetsi, ubwo twasuye inyuma mu mwaka wa 2005 ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo bashika muri batandatu, niko rero hariho n'inzego z'igihugu zitwa ko rero zifasa ingingo nkuru, ariko abategeka by'ukuri bari Petero Nkurunziza yari umuyobozi mukuru, hari Hussein Rajabu, General Adolphe Nshimirimana, General Aigwemi Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa. Nyuma y'imyaka
ashika muri 2 gusa. Umwe muri bo rero Hussein Rajabu yarakuwe imbere arahava yinjizwa ibohero rikuru cyane rya Mpimba aho yamaze imyaka ishika muri 7 muri Ntwarante 2015. Hussein Rajabu yaratorotse ibohero z'umwariko arahunga mu mahanga abandanya rero urugamba rwa politike kuva mu mwaka 2019 atawuzi neza amakuru yiwe. Mwiperereza ry'u Burundi rero bemeza ko rero bamwishe abanywanyi biwe rero bo bemeza ko akiriho imyaka myinshi cyane iraheze atavuzwe imbere yuko rero abogozwa. Hussein Rajabu rero yafatwa ako rero asigaye afise ububasha busumba ubwo mukuru w'igihugu ngaho muri kino gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma y'imyaka ishika kuri 10 kandi bari mu butegetsi General Adolphe Nshimiyimana yaragandaguwe by'umwariko nta muco rero urigena nawe uratangwa ku rupfu rwiwe. Abafise ico bazi rero bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize rero ahabona ibyo bazi. Urubanza rwiwe rero by'umwariko mu butungane rwuzuyemo ibipfungu. Amasoko agiye atandukanye yerekana ko rero urupfu rwiwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ni ibinyegezwa bikomeye cyane. Imbere yuko rero agandagurwa Adolphe Nshimiyimana niwe wenyine yari asigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu. Hariho rero n'ubwoba ko yoba rero ashaka ko umukenyezi we rero arongora inama, ibyari rero gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira nk'uko biriko biratangazwa. Mu nyuma y'imyaka kandi ishika muri 15 Petero Nkurunziza yarasandavye ubutegetsi bwavuze ko rero z'umwari ku mutima wiwe wahagaze giturumbuka. Nta kindi kigeze kirakorwa kijyanywe no kumenya icatumye uhagarara cyangwa se ayandi matohoza ku bijyanye n'urupfu rwiwe. Byabaye mu gihe rero z'umwari ko hari haherutse gutogwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriyeho rero itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza y'amaho. Ibyari rero gutuma agumana ijambo rinini cyane. Yaravuye ku butegetsi rero mbere agava arengera umukuru w'igihugu nk'uko biko biratangazwa. Mu nyuma y'imyaka ishika kuri 18 General Guillaume Bunyoni avuga ko rero yoba yaratorotse kandi ariko araronderwa n'ubutungane. Ibyo byariko rero biranyagwa. Umuryango wiwe rero wafashwe miri abaye by'umwariko aho by'umwariko ari ngaha ku butaka bw'u Burundi. Ari Guillaume Bunyoni by'umwariko bivugwa yuko rero ashobora no kwicwa isaha ku isaha mu kinyegero nk'uko bikomeza kugenda biratangaza. Nkuko bikomeza kugenda biratangazwa, benshi bagiye baravuga ko iyo bazimwariko yarahungiye muri Tanzania arashobora gushikirwa n'ibyashikiye Hussein Rajabu niyaja mu kindi gihugu. By'umwariko arashobora gufatwa na CPI kubera amabi adasanzwe yakoreye abarundi imbere yo kubogozwa. General Guillaume Bunyoni rero by'umwariko ubu ngubu yarafashwe yinjizwa ibohero, akaba aherereye mu ibohero rikuru rya Gitega aho yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye by'umwariko byo kugerageza by'umwariko kutubaha umukuru w'igihugu ndetse no kugerageza kumugandagura ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Muri bamwe batandatu rero batanguye ubutegetsi harasigaye Evariste Ndayishimiye ndetse na Silas Ntigurirwa. Ntawuzi uzokurikira kwicwa, gupfungwa, kunyagwa ibyiwe cyangwa se guhunga. Bose ntawukura icigwa by'umwariko mu byashikiwe abandi. Usigaye yibaza ko rero ari we akomeye maze agakorera icibi abandi atiyumviriye ko rero ibyo nyine bizomubaho nawe nk'uko biko biratangazwa. Kuko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira bivuge ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi akomeje kugenda hageragezwa ko bohitana General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe bavuga yuko rero by'umwariko bakomeza kugenda bagaragaza ndetse hari bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza banerekana neza yuko by'umwariko ibintu bikomeza kugenda biradusumira cyangwa se ibintu bikomeje kugenda by'umwariko biradusumira uno mwanya, bigaragaza ndetse bikanerekana neza yuko amakuru akomeza kugenda adusumira agaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragaza ndetse harinibonekeza ibibazo
ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Bivugwe ko rero ariyo mpamvu inzego zigendanwe n'umutekano zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga, zikomeje kugenda by'umwihariko zirakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko habashe kuba hose ubukugwa cyangwa se horabwa uburyo ibintu biba byosubira mu buryo, cyane cyane muri kino gihe c'amatora yegereje cyangwa yimirijwe. Ni nako kandi gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko bamwe mu banyagihugu batigera bishimira ndetse banemera yuko General Major Evariste Ndayishimiye yongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu. Ahanini barashingira ku buzima bubi cyane abanyagihugu bariko barabamo ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biribonekeza, izamuka ry'ibiciro by'umwihariko ibibazo bimwe na bimwe bikomeje kugenda biribonekeza, ndetse hakiyongeraho imipaka yugawe, ubuzima bukaba buzimbye n'ibindi bibazo bikomeye cyane. Perezida Emmanuel João Lourenço by'umwihariko arongoye igihugu ca Angola kuko bikomeje kugenda biratangazwa, by'umwihariko kwa kane yaragiranye ikiganiro kirekire cyo ku telefone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, anohereza intumwa ye by'umwihariko kwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Iki kiganiro cabaye mu rwego rwo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, gusa nta byinshi Perezidansi ya Angola yigeze itangaza cyangwa ibivugaho. Angola rero niyo iyoboye ibiganiro bigamije gucubya umwuka mubi cyane umaze igihe hagati y'u Rwanda ndetse na RDC, ariko umuzi wawo rero by'umwihariko ukaba amakimbirane yo muri icyo gihugu. Mu rwego rwo gushakira rero umuti ikibazo cy'aya makimbirane kandi Perezida João Lourenço kwa kane yohereje i Kinshasa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola rero Ambasaderi Tete Antonio wari ushyiriye rero Tshisekedi ubutumwa bwiwe. Ambasaderi Antonio yahuye na Tshisekedi mu gihe mu mpera z'icumweru giheze Baminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na RDC bahuriye i Rwanda mu gihugu ca Angola mu biganiro bigamije gucemura ndetse no gucoca amakimbirane n'ibibazo biri hagati y'impande zombi. Ambasaderi Tete Antonio yarabwiye Tshisekedi ko ati twakoze kuri iki gikorwa kandi by'umwihariko mu nyuma y'ibiganiro ni ngombwa ko rero ibyemezo bigari rero ku nzego zacu zidukuriye cyane. Yashimangiye kandi ko João Lourenço yiyemeje guharanira amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Ibiganiro hagati ya RDC n'u Rwanda byateguwe binyuze rero mu buhuza bwa Angola birakomeje cyane. Ku igenekerezo ya 14 n'iya 15 nzeri umwaka wa 2024 i Rwanda harabereye inama ya kane y'abaminisitiri. Ico gihe Angola yerekanye raporo ku biganiro yagiranye n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umuhari wa M23. Icyakora Kinshasa yakomeje kwinangira kuganira n'uriya muhari ukomeje gusaba ko rero bojya mu biganiro cyangwa se buhabwa imishyikirano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira uno mwanya, akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda by'umwihariko biragaragara ndetse biranatangazwa nga muri kino gihugu cacu. By'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza ibikomeje kugenda birabonekeza nga muri kino gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari biko birategwa n'igihugu cy'u Burundi. Bivuga ko rero ibiganiro byari bikomeje hagati y'impande zombi bishobora kuba byoradubujwe by'umwihariko no ku ruhande rw'u Burundi, aho by'umwihariko Burundi bwamaze kugenda bwizeza Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ko batakabaye biyemeza ndetse bemera no gushaka gusenya umwari wa FDLR, ahubwo bakaba baremeje ubwabo yuko rero bashobora gukomeza by'umwihariko gufatanya mu bigendanye n'ibikorwa bya gisirikare. Icakora bivuga ko rero João Lourenço adateze kuba yocika intege, yiteguye gukomeza guharanira ndetse no guhatanira amahoro n'ituze nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda biravugwa, reka twerekeze hano muri Israeli. Kuri uyu wa kane uheze igisirikare ca Israeli cyavuze ko icyabaye ko cyagabye ibitero ku birindiro birindwi by'abagwanyi ba Hezbollah muri Libani. Kivuga kandi ko rero mu kwezi guheze hafashwe umuturage wa Israeli ukekwaho kugira uruhare rero mu mugambi wa Irani wo gushaka kugandagura bamwe rero mu bayobozi b'igihugu harimo n'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu. Ubuyobozi buvuga ko kandi uwatawe muri yombi ari umucuruzi ufise abantu akorana nabo rero muri Turukiya kandi aramaze kwitabira inama zishika muri ebyiri muri Irani. Rivuga ko kandi bamwe
mu bari batezwe ikico muri uwo mugambi harimo n'umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu ndetse na minisitiri w'ingabo Yava Galanta nk'uko rero tubikesha Voice of Africa. Ku rundi ruhande kandi igisirikare ca Israeli cyatangaje ko hari indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drones zambutse zivuye muri Libani zigamije kugaba ibitero kuri Israeli nyuma yuko uturadiyo Hezbollah yakoreshaga mwitumatumanaho rero duturitse tugahitana abantu bashika kuri 32 abandi barenga ibihumbi bishika kuri 3 bagakomereka kwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Minisitiri w'ingabo wa Israeli by'umwihariko Gallant yatangaje ko rero yavuganye na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin mu bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no ku Israeli yakumira ibitero by'abagwanyi bya Hezbollah. Hezbollah iraherutse guturikisha rero by'umwihariko iraherutse guturikisha bimwe mu bisasu cyangwa se bimwe by'umwihariko mu byombo basanzwe barifashisha by'umwihariko mu bigendanye n'itumatumanaho. Ni mu nyuma y'iko rero bari bamaze imisi barabigerageza by'umwihariko mu gihe birindaga kuja barakoresha amatelefone kugira ngo badakomeza kugenda barabumviriza. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko aragaragaza ndetse akerekana neza yuko by'umwihariko uyu muhari ngo woba ukomeje kugenda urakorana na Libani ku buryo bukomeye cyane ku buryo bishobora gukomeza guteza impungenge ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Reka nkubwiye ko rero intambara zo zikomeje kugenda zirafata iyindi ntera.